Mwene Data Frank ndacibuka ejo mu ijoro cyari kirere ciza cyane byari biryoshe nibajije kandi no kwijambo ndibaza ko ari Zaburi 133 ko ari byiza ko ari iby'igikundiro iyo bene data babanye nyakubana ni mu ikoraniro iyo muhemu ubumwe muri muhemu uhari urashobora kubibona neza naranezerewe n'umutima wanje wose igihe cyose ijambo ryasomwe birakwiye yuko umuntu akurikira mu buryo bw'imbere igihe twaririmba indirimbo nibwiye yuko amajambo yari adasanzwe nari kwibaza yuko umudiho wari kuba ari mwiza ariko imbere mu mutima n'amajambo niyo afise akamaro yaba nabishobora umudiho nowugira neza gusumba ndimvuga kuri ndakunda umudiho ufise ubuzima n'umuziki ariko ntacyo bitwaye nkuko nkunze kubivuga ni kirimo nico gifise igiciro ukundi gusha twumvise ivyiyumviro byinshi cyane by'Imana mu ijambo ry'Imana sinogombye no kureka kuvuga mwene data Rusi muri kino gitondo oya nturaheza umugabane wawe ni byiza kuba turi hamwe mu buryo bw'umuryango ataguhatwa atana kimwe ni byiza mu nyongahimana ntibikenewe yuko iminsi yose bari ubutumwa bwiza bw'inkomezi ariko birakwiye no kureka Imana ikikorera ukakira ubasha ego niwo Mwene Data Smith nawe nyene avuze nivyo murazi ikindi ku mutima nuko Mwene Data Turo yavuze ku rugero ruto byavuze bindi ku mutima ku rugero runini cyane gushikira abo bose twamenye turazi yuko igihe kigeze ku mpera yacu ukuza k'umwami kuri hafi cyane turibaza yuko twarose ibanga ridasanzwe kuko umwami yaratuvugishije yatumenyesheje ijambo ryiwe n'ivyo agomba dufise igikorwa cyo kwiragiza iryo jambo nimwinyizeye si bijanye gusa n'abantu bakeyi ni bijanye n'isi yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose mu byahishe Yohana 14 ndibazani ku murongo wa 6 ni by'umumarayika aguruka yatiriye ijuru ngo atangarize ubwoko bwose amahanga yose n'indimi zose ubutumwa bwiza buhoraho ubutumwa bwiza bw'Imana ubutumwa bw'ubwami nk'intahe mu mahanga yose turababazwa kubwo amakoraniro kubwa bene data n'abashiki bacu baririmba n'umutima wacu wabo wose bakumva ijambo ry'Imana n'umutima wabo wose bakaba batazi ico Imana iri kirakora ubunyene no munsi ntiduca urubanza ariko biratubabaza kubwabo turababara mu mutima no kwifuje kuvuga nti kubwa bose kubw'abayuda kubw'abapagani kubw'abamizirima kubw'abahindu abari bo bose biroroshe guca urubanza ukavuga uti ego bari mu binyoma ariko ni ikindi kintu kugira imbabazi z'Imana no kumenya yuko abantu bazimiye
batumvise ubutumwa bwiza. Ibango ryacu ni kandi rizokwama ari iryo, ndavyizera mu buryo bwose. Ndizera ko Imana izokumvikanisha ukundi gusha ubutumwa bwiza mu mero yabwo y'inkomoko, ibumenyesha amahanga. Amina. Hariho ijambo iryo Pawulo yandikiye Abaroma, ahavuga yuko abayuda nabo bazozanwa mu ipfuhe. Ni imirongo ya Mose. Reka ndayisome nihuse, ndiko ndayirondera. Biri mu Baroma 10, Abaroma igice ca 10. Pawulo arandika, Abaroma igice ca 10 umurongo wa 19. Abaroma 10:19. Ariko ndabaza, mbega Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe yabanje kuvuga ati nzobateza ishari. Nzobateza ishari abatari ihanga ry'ukuri. Nzobarakisha ihanga ry'imburabwenge. Hanyuma aracabandanya na Yesaya murongo wa 20. Kandi Yesaya ashira amanga cyane, aravuga ati nabonywe n'abatandondeye, neretswe abatambaririkije. Bakundwa bagenzi, ubu rero two kwinjira mu bwina bwa kino kintu. Pawulo yatanguye avuga neza canke avuga asubiramo ibya Yesaya 53. Aravuga ati murongo wa 16, hanyuma aravuga yavuze ngo ninde yizeye ubutumwa bwacu. Byanditswe mu muhanuzi Yesaya. Ubu rero dufise nibijanye n'ubwoko bwa Isirayeli n'Imana. Umwami yabahumishije amaso kera kugira ngo natwe itwugurure amaso. Yakuyeho amashami kama kugira ngo twebwe ingurukizi adushire ku muzabibu. Ariko hanyuma nk'uko bimaze kuvugwa, Pawulo aca yandika hano yisunga ijambo ryo mu gusubira mu byagezwe 32 ku byerekeranye na Isirayeli. Abaroma 10 murongo wa 19 ngo nzobateza ishari kuko batari ihanga. Nzozana uburake bwanyu n'ubwoko bw'imburabwenge. Nimba ikintu coshikira Isirayeli kugira ngo bagire ishari n'ubwoko bw'Imana burindiriye Mesiya, murazi ko na hariya hariyo ivyiyumviro byinshi bitandukanye. Bamwe bizera yuko Mesiya azoba ari umuntu nka Dawidi. Nta muntu n'umwe ndahura muri bari y'Abayuda bizera yuko Mesiya ari Imana umwana. Nta n'umwe rudende. Kumbure bazoba baje igihe umwami azobihishe. Ariko uno munsi gushika uno munsi bizera yuko Mesiya azoba ari umuntu adasanzwe yasizwe amavuta nka Dawidi, azozana intsinzi hamwe n'iyo Imana izoba irimo mu buryo budasanzwe. Mbere ibyo nibyo bizera abamizirima bose. Mwari muzi yuko ibihugu 40 by'abamizirima biriho ku isi byizeye ukugaruka kwa Mesiya. Nibishasha kuri mwebwe? Nibishasha kuri mwebwe.
barizera yuko Mesiya atapfuye, bizera yuko uwundi yapfuye mu kibanza ciwe, ariko ko yaduze mu ijuru kandi ko azogaruka kugira ngo agire ibyo atunganya imbere y'uko Imana ishiraho ubwami bwayo bwiwe ku isi. Ni twararitse ivyo byiyumviro, nzobasigurira igituma hanyuma, ariko nabonye ibi ari iby'igiciro. Iyo ugomba gushikira buriya bwoko, birakwiye kumenya ibyo bizera n'ibyo bigisha, nta bundi buryo buhari. Birakwiye yuko uja ku rugero rwabo kugira ngo ushobore kubashikira. Kuri jewe ibintu bimwe bimwe ni bishasha kandi ariko birubaka. Ndabona y'umuryango ugurutse, ndabona hariya amahigwe yo gushikira abantu batarashikwako kandi kugeza kuno munsi. Mbere n'umuvugabutumwa w'umuriro atoshobora kubashikira, ego nta n'umwe yobashikira, kuko ntibashobora kwinjira mu buryo bwo kwiyumvira kw'abantu. Sinzi ko ejo byoba byaravuzwe mu makuru, ariko mu bujepfo bwo mu Budagi iradiyo n'ibinyamakuru byaratangaje yuko Robert ngo yarakeneye amamiliyoni ibihumbi 9 by'amadolari gushika mu kwa gatatu. Ati amamiliyoni atabonetse nzoca mpunga nyiki. Mbega ubushukanyi mu bwami bw'Imana, mbega ukononekara hamwe yonona hamwe n'ijambo ry'Imana. Ni ibintu bibi cyane mu binyamakuru mu banyamadini. Igihe mwene data yasoma ajyamajambo ngo niba tuvuga yuko Yohana yari umuhanuzi, muri twavuga yuko Yohana yari umuhanuzi, abantu baradutera amabuye kuko barazi yuko Yohana yari umuhanuzi. Igihe abantu bategerezwa kwemera yuko Imana yari ifise umuhanuzi, barazi yuko bategezwa nabo kuba bari bizeye ico umuhanuzi yababwiye mu izina ry'umwami, ariko baragomba iminsi yose kwikura mu gahato kugira ngo ntibafatwe. Yego nivyo, umuntu yariko yicwa n'igituntu, hanyuma buno nyene arazanwa mu gikorane kwa Mwene Data Branham, acarakira, acabona ico Imana yakoze, ariko nubwo bimeze uko akabandanya kwicira mu nzira ziwe, akikora imigambi yiwe ihambaye, imigambi ikomeye. Aho naho nyene ntituba duca urubanza, twe dushimira Imana ko yashoboye gukora kudushira mu mugambi w'Imana, dufise amashimwe ko twamenye kandi ko tutagiriye isoni ko Imana yarungitse umukozi wayo, umuhanuzi Mwene Data mukundwa William Branham, afise ubutumwa bw'ukuri bw'Imana bw'ino saha. Ndizera yuko umwami agifise byinshi byo gukora, kandi ko benshi bazohamagagwa ngo basohoke. Imana izobikora. Amen. Ndamaze kubivuga hano, yego kumbure rimwe canke inshuro nyinshi, mu duce duto, mu dusagara duto canke mu duhugu duto, ni abantu bake bose, ariko muri rusangi Imana izoronka umugwi munini cyane. Ndizera yuko urupfu rwo ku musaraba rw'umwami Yesu umwami wacu byari bikenewe. Ndafise ukwemezwa mu mutima yuko umwami azozana abantu benshi gusumba abo umugwanizi yatwaye hamwe nawe.
bazoba ari benshi ntimuhagarike umutima mu bihe bidashira. Igitigiri kizoba gikwiye, nta ntebe izoba igaragara, izoba ihari mu bwiza. Amina. Imana izokora kandi izokwironkera umunyago munini. Ego mwene data Rusi, ndafise ikindi kimfashe ku mutima. Mbega urafise ijambo ridasanzwe? Murazi iyo nuguruye Bibiliya imisi yose mu rumengo ni inyigisho, kandi bihambaye cyane. Kandi ejo twaravuze ku byerekeye ijambo, imirongo ya Bibiliya yasomwe nayo yari igiciro. Umurongo wa mbere nagomba kandi gusubira gusoma uri mu byahishishwe Yohana mu gice cya 19. Turasoma hano gushimika ku ijambo. Byahishishwe Yohana 19 umurongo wa 13. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Amen. Izina ryiwe ni Jambo w'Imana. Atariho nta na kimwe kibaho. Ku ntango hari ijambo, ijambo naho rigarutse ku mpera. Atari sobanuro, ijambo inkomoko iyo Imana yaduhaye ku bw'ubuntu, hanyuma ikarigira igihambaye kuri twebwe. Niyumvire kandi no mu gusubira mu byagezwe 29. Ego amajambo ya nyuma yo mu gice cya 18, gusubira mu byagezwe 18, umurongo wa nyuma wa 69. Ngo ngaya amajambo y'Uhoraho ayo yatangaje hamwe n'isezerano yari yakoranye nabo i Horebu. Murazi kandi n'umurongo wa 29 mu gice cya 29 mu gusubira mu byagezwe 29. Ibikira amabanga ni iby'Uhoraho Imana yacu, ariko ibimaze guhishurwa ni ibyacu n'urubyaro rwacu ibihe byose, kugira ngo twitondere amajambo yose y'ibi byagezwe. Hanyuma haca haza ubuvugishwa, kugira kukwegeranya kw'Abisirayeli. No ndifuza mu buryo ngereranya ishengero rya Isirayeli yashwiragijwe hamwe n'ishengero naryo ryashwiragijwe mu makoraniro menshi. Ndizera ko abana b'Imana baracariho mu madini menshi, abantu mu by'ukuri bagomba gukorera Imana, biteguye gukora iby'Imana igomba nk'uko bamaze kubimenyeshwa. Ndasoma mu gusubira mu byagezwe 30 umurongo wa mbere. Igihe ibyo byose bizoba byabashitseko, iby'umugisha n'umuvumo nabashize imbere, mukabyibukira iyo muri mu mahanga yose aho Uhoraho Imana yanyu azoba yarabirukanyiniye, mugahindukirira Uhoraho Imana yanyu, mukamwumvira muri byose nk'uko mbibagera uyu munsi, mwe n'abana banyu mumwumvirishije imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Uhoraho Imana yanyu azotuma muhindukira muve mu kinyago, abagirire ikigongwe,
asubire kubakoraniriza hamwe abakuye mu mahanga yose aho azoba yarabasabagirije. Amen. Umurongo wa 4. Kandi namba hari abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari iy'ijuru riherera, uhoraho imana yanyu azobakurayo abakoranye mbere yo niho azoja kubazana. Murongo wa 5. Kandi uhoraho imana yanyu azobasubiza mu gihugu cari shamvu y'abasogokuruza, namwe mucegukire, kandi azobagirira neza abagwize gusumbya ba sogokuruza. Amen. Mbega amasezerano meza. Reka duhagarare gatoyi hano. Umwami yarashwiragije, niwe yegeranye ukundi gusha akagarukana mu gihugu cy'isezerano. Ibishika mu buryo bw'isi ku bwoko bw'Imana busanzwe nibyo binashika mu buryo bw'impwemu kwishengero. Ukugarukanwa, ugusubizwa, ugushumbushwa, ukugarukanwa ku byari ku ntango. Ngira isezerano kandi azokuha umunezero akugwize gusumba ba sokuruza. Umurongo wa 6 haranditse ngo kandi uhoraho imana yanyu azokuraho ukudakebwa ko mu mitima yanyu nuko mu mitima y'urubyaro rwanyu, kugira ngo mukundishe imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose mubone kubaho. Amen. Murongo w'indwi. Kandi uhoraho imana yanyu azoshira iyo mivumo yose ku bansi banyu. Amina. No kubazoba babagendanira inzigo no kubabadendereza. Amina. Amen. Uzogaruka nawe muzohindukira uhoraho mumwumvire, mwitondere ibyagezwe byiwe byose mbageze uyu munsi. 9. Kandi uhoraho imana yanyu azobasesekariza ibyiza mu bikorwa byanyu byose. Amen. Amen. Mbega ni reka murashobora kubandanya gusoma umurongo w'9. Ni amajambo, amasezerano meza y'igiciro ay'Imana yakoze. Aravuga mbere haranditse hano ngo umwami azokeba wewe n'urubyaro rwawe, azokeba umutima. Ugukebwa k'umutima bice na muhemu w'Imana, bice ku ijambo ry'Imana kuri twebwe, hanyuma ku bwoko bw'Abisirayeli. Paulo abivuga mu bibanza bibiri mu Baroma 2 ku murongo wa 28. Paulo avuga ugukebwa k'umutima, ni munyizere, ni mu mutima wakebwe n'Imana niho ijambo rihishuwe rishobora by'ukuri gucika uguhishurirwa. Amen. Abandi bose ntibazokwigera bagemera, kuko icyahishuwe n'Imana gishobora gusa guterekwa mu mutima wakebwe, wagizwe musha, wagiriwe ubuntu bw'Imana. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 28 na 29. Abaroma 2:28. Kuko umuyuda wo ku rukoba atari we muyuda, kandi ugukebwa ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa. Ariko umuyuda wo mu mutima
niwe muyuda kandi ugukebwa k'umutima niko nuko mu buryo bw'impwemu atari uko mu buryo bw'inyuguti umeze atyo ntashimwa n'abantu. Ugukebwa mu mutima hakebwe ukebwe n'impwemu atari inyuguti. Hanyuma umeze atyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana. Amen. Umuntu yakebwe mu mutima wiwe akebwe na mpwemu imisi yose afata ijambo ry'Imana akaryemera, kandi ijambo ry'Imana ni mpwemu zitanga ubugingo. Ni itandukaniro hano. Aha nta n'umwe agomba guhindura uwundi, twese tuba twakoraniye imbere y'Imana kugira ngo tureke ijambo ryayo rikorere muri twebwe kugira ngo icyo yasezeranye gishobore gusohoza. Mu Bikolosayi 2 Pawulo arabivuga mu buryo bwiyaguye kino cyumviro. Abikolosayi 2 murongo wa 11. Kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoki. Amina. Amina. Amen. Hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri niko gukebwa ko muri Kristo. Vraiment turatahura ibyo ari byo. Si ugukebwa kwa Mose ariko n'ugukebwa kwa Kristo. Umutima musha n'impwemu nsha twarabihawe. Ibi biravugwa neza mu murongo wa 12. Kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Amen. Yamuzuye mu bapfuye. Mwene Data Ewald yamaze kudusomera imirongo ku bushobozi hano. Ukundi gusa turavyemejwe yuko twazuranywe na Kristo. Bakundwa, ndagomba kubabwira aho ikosa ryacu ry'ukuri riri. Ntituratahura yuko turico. Ntituratahura ico Imana mu by'ukuri yakoze kuri twebwe, ico yatugize. Kubera iki? Kuko turaba umuntu wacu w'inyuma, hanyuma tugasuzugura umuntu wacu w'imbere. Nimba ibyanditswe vyera bivuga yuko twabambanywe na Kristo, ko twapfanye nawe kandi twahambanywe nawe, ibyo rero ni iby'ukuri. Amina. Murongo wa 6. Yego, nimba ibyanditswe bivuga ngo twazuranywe nawe, ibyo navyo nyene ni iby'ukuri. Amina. Kandi nimba ari iby'ukuri, aho rero ukwizera kwacu konyene kurashobora kunyiganyiza ikiganza c'Imana. Haleluya. Hanyuma inyota yacu twebwe twese izoba ari gushobora kuvuga tuti, Mwami nutugobotore mu kutizera. Ejo twasomye iki? Mwene Data yabisomye mu Baheburayo ngo nta muntu n'umwe muri mwebwe yerekana, ntihagire umuntu yerekana umutima utizera ngo atere umugongo Imana nzima. Abaheburayo 3:12. Ikintu kibishe gishobora gushikira twebwe abana b'Imana ni ugukekeranya kuco Imana yakoze, ico Imana yavuze, ico yasohoje. Rero ni ukwizera kwacu niho ibyo byose bihagaze.
ku kwizera ibyo uko ibyanditswe byera bivuga nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Nimba twagiriwe ubuntu imbere y'Imana kugira ngo twemere ibyo byose hama tubishingire intahe, tuvuge yuko ibyo twabihishuriwe, tubimvuga kuri ubutumwa bwose kuri twebwe si inyuguti, oya si inyigisho idasanzwe, byose ni mu ncamake uguhishurwa kwa Yesu Kristo, uguhishurwa kw'inama y'Imana, inama y'Imana y'agakiza yacu kuva kuri A gushika kuri Z, ukwinjizwa mu bugombe bw'Imana. Nivyo byose twabihawe ku bw'ubuntu. Aho rero turashobora kwizera n'umutima wemejwe kw'Imana igifise ikintu ituzigamiye twebwe. Ndizera nk'uko maze kubivuga kenshi, ikintu kinini c'ububasha nikizoza. Amen. Nabibonye mu gitabo cy'ibimatanizwe aho Mwene Data Branham yavuga neza ku gihe kizoza, aho Imana izokora ibihambaye cyane mu mugeni. Iki tugitera ingorane cyane cyane jewe ni kubw'umwanya wo kurindira, gushishikara mu kurindira ntihagire icyo twe dukora twigeneye, ariko by'ukuri turindire isaha y'Imana ishike. Ndababwira hamwe n'Imana mu gihe cy'Imana harashobora gukoreka, kandi hazokoreka byinshi mu mwaka usumba ibyokozwe mu mwaka cyangwa imyaka 1000, hamwe two kwihata tukagerageza kuja gufasha Imana. Turindire kugira ngo ico gihe gishike, ariko mu gihe tukirindire, muri uko kurindira kwacu tube dushima. Amen. Dushima ku by'Imana imaze gukora. Amina. Hanyuma turabe kubizoza, turabe kandi ku bizoza twizera yuko azokora ibisigaye gukorwa mu gihe cyavyo. Imana niyo kwizigirwa, yegeranya abashwiragiye, kandi tuzoba tunezerewe cyane ku buryo tudashobora kubyibaza uno munsi. Havugwa kuri yo ko Imana yamuhaye ibyo yari afise byose bisubira kumera nk'uko byari biri. Imana yamushubije byose, ibintu bizoba neza, imbere izoba ari nziza gusumba intango. Imana izoheraheza igikorwa cayo mu ntsinzi. Amina. Mu kunesha gukomeye, kuko ibyo niko bivugwa n'Imana, izosohokana intsinzi kuri byose. Izina ryiwe ryera nirihimbazwe. Amen. Haleluya. Amen.